iminsi ibiri wewe wategerezwa gupfa hirya y'ejo. Ariko Imana imbariye ngo uhereye isaha isize ku iherezo urugo. Isize ku iherezo kandi nawe ubwawe wari wagize ubwoba, umutima wawe ukwereka ko ugiye gupfa. Ndabona ijoro wagize ubwoba bwinshi, ugira ubwoba bwinshi kugira ngo wibaza ngo mbega bishitse napfira ahantu n'umwe bizogenda gute. Mbona umenga hari n'ibintu wagomba no kwandika, ariko Imana irambariye ngo Imana yikige cyane. Kandi si uko mbona basa no kumenga bari babivuyemo, ariko Imana imbariye ngo isize ku iherezo. Ubwiriza mwaya materaniro w'icyo gice hari umuntu yapanze kwiyahura mbere abishyira no mu bikorwa. Ko ndamwumvarira abishyira no mu bikorwa kubera ubuzima yarimo. Apanga umwanya ndiyo naho azoza kwiyahurira, ariko Imana iragomba kumutabara, kuko umuntu atiyahuye kandi mu mutima yumvise ijwi ngo aripange akanabipanga, Imana yari yamuteguriye ibihe byo gutabara, kandi irambariye ngo uhereye isaha Imana imuhinduriye amateka. Kandi uwo muntu adatinye atagize n'isoni yoshika hano mu bangutse. Kandi atevye ndarengana, kandi mpemu w'Imana ariko ambwira ko atari n'umwe mbere uwo kwikote ndabona arabonetse. Mpemu w'Imana ariko ambwira ko atari umwe. Kandi Imana igomba itamu ubuzima ndababwira. Imana igomba itamu ubuzima. Reka ndababwira ubundi muntu Imana imbere. Kandi ntugire n'ubwoba bwo kubana bwo kuza hano ari mwaya materaniro. N'umuntu w'umupapa uzi ko atari umwe. N'umuntu w'umupapa afise ubuzima bubi bwamucanze, ushika no ku rugero yapanze imigambi yo gukora n'abana ngo ahubwe. Kandi Imana reka ndakubarira uwo muntu ari mu gice cy'ahantu, uyo muntu ntagire ubwoba azi arahari. Prophesy. Hallelujah. uyu munsi bimenyekane, ijoro bimenyekane. Eliya ari ku musozi Karumeli imbere y'ibishego by'abayari, aravuga ngo bimenyekane ko ari Imana yo mu ijuru. Nanjye iri joro mwami reka bimenyekane, reka bimenyekane, reka bimenyekane. Imana y'iki gica Imana y'iki gica ayandi mahirwe. Irene mwami, aba bantu bazogaruke bashima Imana, bavuge ko Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Mana turagushima kuri Imana y'amajuru,
ubasha gukora ibitangaza n'ibimenyetso n'izindi ngeso. Urashobora gutera haleluya. Ariko wirinde cyane kuko inama z'ikuzimu zateguye abantu bagomba kugukura mu mavuta. Umaze iminsi uri kurahiga ko ukorera Imana ku rugero rukomeye cyane, nibyo? Maze iminsi uri kurahiga, hariho iminsi wakoreye Imana hanyuma urahagarika gukorera Imana. Uko gukorera Imana uca usubira inyuma, utakaza ubwizigirwa, utakaza ibintu byinshi mu uwo mwanya utakoreye Imana. Nuko gusubira inyuma kumaze iminsi kukubabaza, ukavuga tuhereye isaha aho natakaje ngomba ndahariye kwiruka. Kuva upanga iyo migambi Imana yanezerewe, ariko shetani nawe yaciye ahaguruka. Ndakubwira, shetani yahagurutse, ariko Imana ivuganye nawe kugira uneshe. Shetani guhaguruka ahagurutse mu mpamvu zibiri. Agiye guhaguruka aciye ahantu ukorera, abadayimoni bakugwanya kugira ngo bakwime umwanya wo kuba mu gikorwa cy'Imana. Uzomenya ingene uhagarara n'ingene usenga, kuko shetani agiye guca mu bikorwa uri kurakora, ariko Imana iyo kwizigirwa. Shetani ahantu agiye guca kabiri. Hariho shetani ahagurukije umuntu ameze nka Delila. Ameze nka Delila no kuvuga ko hariho umukobwa agiye kuguta mu mitego, agiye kuguta mu mutego. Wirinde, ndasubiyemo wirinde. Ubugira kabiri wirinde. Hari umukobwa aje kandi aje karushungu, kandi uzi kumenga mu rukundo, ariko imbere yawe hari umutego kandi agomba kugumanura mu mavuta. Ube maso, niko Imana ivuganye nawe. Kandi niwatsinda Imana igiye kukuduza, ariko niwatsindwa ugiye kumanuka cyane. Ariko ndakwifuriza gutsinda. Niko Imana agiye gahinga icyakunze ku ruge, kandi ni wewe cyifuza, ariko wari ukwiye kugirane ukinesha. Ubibwiwa bitaramenyekana. Wirinde. Haleluya. Haleluya. Nimba na Delila yo bari hano, wirinde kuba muhogo. Wirinde. Reka ndababwira ibintu bikomeye Imana iravuga ko ntagomba kwigisha se ubuhanuzi buciye ruzi. Hariho abakobwa bari hano bacitse intege, bahatswe gucikira kubw'ubuzima mu mwaka nyene, mu mwaka turengana. Bantu babitanga akacaba ikintu kimeze nk'ubuhanuzi, akaba ikintu kibatera ubwoba, akabihagarika. Ariko n'ubu shetani yahize, kandi n'ubu muri bo baravuga ngo basize Imana, basize impamvu imbere ngo hadakoretse ikintu nk'iki, ngo haboneke umuntu ameze uko. Bavuga ngo uwo ari we wese azoza, ngo nobona n'umuntu uwo ari we wese je nuca ngenda. Imana igomba gutabara abantu nimba mutabizi. Uwo ari we wese, kandi Imana igomba ibakorera igitangaza muri abantu. Imana yabonye imitima yanyu. Imana yanjye, nimba hari ikintu cyiza gikomeye, ni umugambi Imana ishyiraho kugira ngo itabare abantu bayo. Ndabibabwiza ukuri, Imana yo mu ijuru iteye ubwoba. Ndababwire mw'abakobwa mwe, Imana igomba kubagirira neza, kandi ngomba ndababarira. Imana yo mu ijuru umve ingene ivugana nawe. Umve Imana ubuzima bwose mwagomba kujamo. Reka ndabivuga ndi hano ku rucaniro. Umviriza mw'abakobwa, ntimuzohave mufata ibisanzwe. Aha ni Imana. Yesu ashimwe. Amen. Umva, haleluya. Ubuzima bwose
bwose mwagomba kujamwo. Muriko muravyumva? Ubuzima mvuze ngo ubuzima bwose mwagomba kujamwo. Nta mahoro namwe mu burosemo. Kandi ukanabirenga ndabivugiye hano. Nta mahoro namwe. Mbere hariho abariko baragupanga, mbere hariho abamaze kumve, ndanabige hari n'abantu bafise mbere na n'isezerano n'umunsi muri mwebwe. Muriko muravyumva? Wewe mukobwa, wewe wari ufise isezerano. Hari n'uwapanga wo kugenda. Sinibigani yaje hano afise n'umunsi wo kugenda. Kandi Imana imbariye ngo atamarira muzokura bagomba babica ubuzima. Nta n'indwi muzomarana, bamwe nta n'ukwezi muzomarana, muzoba mugiye kugira ubumarari. Imana irabisubiye kandi ntimugume mwibaza yuko ari Yozefu, kuko nta muntu n'umwe twavuganye muri mwe, ariko Imana ibona mu mitima yanyu. Ndabisubiye, Imana ibakunda, Imana ibababara, Imana igomba kubatabara. Ivuze ngo mwihangane mugororoke, Imana ibafitiye ibyiza biri imbere yanyu. Ndabisubiyemo muri ku gicaniro hano, mukarenga kw'ibi bintu ndakaravye imbere y'Imana, ndabivuge fukama. Mana, message ubwiye ndayivuze. Aba bantu ndabivuze. Ngaba barenga 50. Ubashoboze Mana. Ego. Ubashoboze batabara. Ubashoboze bafata ukuboko. Ubashoboze ubahindurira ibihe. Ubashoboze ubaha imitima yo kukumenya. Bamenye ko hano hari Imana ivuga. Bamenye ko hano hari Imana igororoka. Bamenye ko hari Imana y'amasezerano. Bamenye ko hari Imana imenyera kuri ibyiyumviro by'umwana w'umuntu. Bamenye ko hari Imana iruhura abarusha. Urakoze, turagushimiye kugiye kubaha ingo zawe. Kandi Imana uko bazokwihangana uzobashinze mu izina rya Yesu. N'abakobwa mwihangane, ndabivuze n'itariki ya mbere mwihangane, kandi ndabivuze musubire mugire gute mwihangane. Ibibaca intege birahari, abadayimoni barahari, bamwe barabaciye neza, abandi muri mu gahinga muriko murayerera. Ariko uko biri kose Imana irafise ingene bigenza. Nimba ivuganye nawe ikabibabujije, ikababibajije, hari icyo Imana igomba gukora. Musubire mu bibanza. Ariko ndasenga hano ciye mbwirwa ibindi, kandi mu byo mbwiye turafise ingorane kweri. Nimba hari ikintu gikomeye no gutabara ubuzima bw'umuntu, niko ndasenga hano mbwiwe n'abahungu. Ndababaye cyane, kandi aba bahungu bagomba gukora ibyaha. Nabone barondeye uburyo bakarondera amafaranga, bakarondera ibiki, bapanze imigambi gucikiza. Umva Imana ingene ngiye mw'abantu b'Imana. Ariko umuntu asinziriye hano, usinzira Imana iriko iravuga, ariko mbega bazimu, mbega shetani we. Mbega bazimu, Imana iriko iravuga ugasinzira. Uyu muhungu yagomba gukora icyaha. Umva, mu bantu agomba gutwara, wowe wa muhungu ugomba gutwara. Umva, ugomba gutwara umwe azogukorera ibyago utazopfuvuyemo. Icyambere, uzomubabaza, hari ibintu mutazohurira, kandi wamaze kumutwara umucikiza. Mbonye muriba, erega si umwe, erega nta nugarundi. Oya, kandi muri bamwe mugomba gutwara mwebwe nyene.
mu muryango w'abarozi hama ibyo umukoreye biramubabaza acaja kubibwira nyina wiwe nyina arakuroze nyina arakuroze mbonye uri umusazi ugenda wabaye ikigengeyenge mw'ibarabara kandi wapanze kumucikiza gutya ngo umuyore bamwe uzobakura ahantu kandi reka ndababwira ni ukuri umwe azokoroka kandi hariho n'abandi mbona bazogukorera ibintu utazopfa usubiye icyo nokubwira cyo muzomara n'amezi 3 inyuma y'amezi 3 ubuzima bwawe ntibuzosubira kuba ubuzima cyangwa ubugabo bwawe buzoba bupfuye Imana iri kivuga uyu mwanya kandi ngomba ndabakore ko iyo mpemu ko Imana ibivuze iyo mpemu mbi muze ndabakore ko iyo mpemu y'amazi kandi nirengane ko ndavuga mu bahungu mwapanze gukora ibyo bintu kandi mugomba kubanyoragura aho hantu muze ndabakore ko iyo mpemu kandi mutevye ndagenda sinde namba wibaza ngo jewe Imana ariko ndakorana nayo simvuga ikintu kitabaho kandi utevye cane ndende umugambi ku buzima bwawe nawe uri urasaba n'ubu nyene ndiko ndavugana nawe ari wase guhaguruka kandi uko wase guhaguruka urasaba kazi kawe hariho umuntu umwe n'ubu aracyari aha wari warindiriye ikimu Imana yamugaye na pare Imana nababwiye ko Imana yatanze amaso abona reka ndababwire ko abahungu ku neza yanyu mukizwe ngomba ndababwire mukizwe abo bantu nimba mukundana nimba mudakundana mukizwe Witekero gusi musenge kugira ngo ubuzima bwanyu ntibupfe rubi ndiko ndabibabwiriye hamwe Imana data wa twese wo mw'ijuru ibivuze turi ku gicaniro kw'iyi tariki hagarika imigambi mwagomba gukora musenge Imana ibahuze n'umugisha wayo atari muhuye n'ibibazo imbere yawe nta mugisha mubonye ingo zanyu ntizizobaho ukabirengako ndabivuze ndi ku gicaniro kandi bizokugora kugaruka kwihana ariko Imana yo yari bafise ko umugambi umeze gute hariho umuntu ari hano ariko ariyimbira ngo jewe ngomba ngende Imana ndetse kumvuga atamwe kuvuga ngo ngomba ngende Imana igufise ko umugambi ntabwo bamugende Mana yacu ndumiwe neza na neza ndumiwe jesi narinzi ko ari umuntu yohunga Imana ntikuvuge ahubwo agenda ashima Imana yiri kiramvuga haleluya umuntu yakwiye kuza gusengerwa n'aba bantu nabo kandi basabye Mana yera se umwana wacu Yesu ndasengera abantu ndagarikiye impembe ndatsamburiye impembe toke ya moto wa mbingu
ngasambura impemu mbi zose, impemu mbi yo gukora ibyaha, impemu mbi yo kuyonona. Ubuzima bwiwe wa mpemu mbi we ndagutegeka uyu mwanya ugume kandi ugende. Wa mpemu mbi we aba bantu bazigame nawe bati tupasi bazigame nawe au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu zigama aba bantu. Ndahinduye ubuzima bwabo, fire umuriro w'Imana turi katika jina la Yesu. Rekura ibyumviro byabo reka bihinduke abanzwe kuzimu. Ubuzima bwiwe buba amahoro. Fata uyu muntu egera uwo muntu pasi au nom de Jésus. Uhereye isaha ubuzima bwe buhinduke. Ndategeka imbaraga z'umwijima ziri kuri aba bantu mu izina rya Yesu. Ndategeka imbaraga z'umwijima toka 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 au nom de Jésus. Au nom de nani yangu rekura soka ya moto wa mbingu. Rekura ubuzima bwiwe ndagutegeka wa mudayimo aho uri kurarabaga au ndagutegeka fire au nom de Jésus. Moto wa mbingu tunateketeza, tunabomoa madaimoni bakoresha ibyaha. Soka wa mbingu Yesu. Amen. N'abantu iyi migambi muyihindure kandi muyihindure ku rwego rukomeye kuko Imana iri kiravugana nawe. Uriya muntu yamufashe wenyine mwegere. Uriya muntu ndasenga Imana iri kirambwira abantu. Hari abantu bahuye n'ibibazo no mwiyo ndwiheze mbere no mu ndwiheze. Hari abantu bagiye ku bapfumu, kandi bahora banasenga kandi hari n'ibyo babahaye. Abandi nabo bari hano biteguye kuja ku bapfumu. Hari abantu bariko barabakwega bababwira ngo ngwino tubajane. Nabonye n'umuntu ari hano afise agati nimba yakazanye nimba agasize muhira nako bamuhaye. Nukuri pe ariya yaje mwaya materaniro mugabo umva Imana uko imbari irambariye ngo uwo muti utawutaye cyane ngo turiko. Mbonye inzoka igukomoye kandi uhise upfa. Uyu muntu tumusengere cyangwa tumureke? Wamutoza uri muhira Imana irabona cyangwa ntibona? Urazi uko Imana imbwiye? Irambwiye ko hari n'uwundi ari hano. Ubu nyine ndabyumvise. Arahari. Kandi si umwe, irambwiye ko hari n'uwundi. Muzane iyo miti abantu. Muzane iyo miti nimupfe. Ntabwo ari aba hariho n'uwundi. Zana iyo miti. Hari umuntu ari hano. Dukora kandi ngomba nenga. Hari umuntu hasigaye. Hagurukoze. Baguhaye umuti wo koga n'ugenda. Nyaruka. Kandi je ngomba kurengana. Reka kugoma ntazo umutima sha. Waraje urahatsa. Mukaze mukomandaze imitima Imana ikiravuga. Asante. Abantu Imana ntibakunda. Igicaniro ntabwo kiri ku Imana ibona. Bari barusha n'abasimu. Bagize abagenzi babi.
Yesu tabara, Yesu tabara, Yesu tabara, tabara abantu Mana, tabara abantu, tabara abantu, tabara abantu, tabara abantu, babonye ukugira neza kwawe Mwami, babonye ugendagenda, babonye uruhura, babonye utabara, babonye uri inyishu, babonye uri umwami mwiza. Yesu zura abapfuye, Yesu baha ubuzima abantu, baha ubuzima Mana, bagirire neza Mana, kuboko kwawe kuratabara, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana basizeho ibi bihe kugira ngo abantu batabarwe. Tabara ubuzima bwabo, tabara ubuzima bwabo Mana, tabara ubuzima bwabo, wabinegere Mana, bashigikire, babere inyishu, baruhure Mana, bafatwe ukuboko, babere Imana, babere umwizigirwa, cinzira bazitari, urema amashimwe mu mitima yabo. Kuboko kwawe kubakoreko, kuboko kwawe kubakoreko Mwami, turagushimiye. Hari aho twese wadukuye, ariko hari naho wadushikanye. Shetani ni umwasi w'ibyiza, ariko turagushima ko abageze imbere yawe badapfa, abageze imbere yawe Mana, abageze imbere yawe, abageze imbere yawe. Urakoze Mana, turagushimiye, tugukomeye amashyi. Irabwiye ngo kuba bumviye ijwi ry'Imana bagahagarara imbere y'ishengero ringana gutyo, ngo ihereye isaha ibagiriye imbabazi kandi ikuyeho imikoshi yari ku buzima bwabo. Muzane iyo miti muzoyiza. Humura mukobwa wanje, humura, Imana igiye kukugirira neza. Humura, humura, iraremye amashimwe muri we, igiye kukugirira neza. Humura, tekana, wararize. Uyu mukobwa yarahemukiwe, afise ibisebe mu mutima byamuteye kuja gushaka abo bapfumu kubera ibisebe yagiye aterwa n'abantu. Reka Imana igiye kumukoreye neza. Iyo miti muzoyizana. Reka Imana igomba gutabara abantu. Reka Imana iriko iratabara abantu. Haleluya! Iyo miti muzoyizana mbere bitarenze kuwa kabiri. Oya, yego. Mujya kuwa kabiri n'ibindi. Inyuma yo gutabara imiti mirushe n'uko bibona. Ko ngomba kuvuga ibintu bikomeye. Reka ndakubarira, amahirwe yawe no gukira. Amahirwe yawe no kugira gute? Ariko ndasengera abantu hano, numvise Imana ibintu. Numvise Imana ibirike. Sembanze ndabivuge cyangwa mvuge ibyiza irikirane. Banze mvuge ibyo bintu. Sawa. Wewe mama, wewe ubiyo wewe umatse. Nake kinini utamubonye azofatwa bukubundi. Sa? Wewe wabibonye mu ndoro. Udasinziriye. Yego. Narabiboneye imbone kubona. Mariboneye. Yego. Naraboneye. Barabona iravuga ko imizina rya Yesu amaso bukeye kwa gatatu yazindutse yahumye. Yarahumye nyene ubu ntabona. Jewe.
oya ibyo wabonye bitandukanye n'ibyo ndiko ndavuga agiye gupfa haleluya kavuga ibikomeye vuga ibimeze gute hari umuntu yashakishije umugisha arateba muri repentance sinzi kwa muri repentance yasi muri repentance tangarira muri repentance ariko sinzi ubarimo cyo kimwe gusa ni hano amazi misi rero afise abantu bariko baravugana cyane bariko baramurondera mbere apanga muri umugambi afise ndawumubwira uwo muntu nuwo kuja ikuzimu muri we yarashakishije ubuzima bwose biranga aravuga ati ngiye gusaba amafaranga yawe kandi ngomba ndababwira uyu muntu kugenda Manshi ariko iyi Mana irahari iyi Mana se Amerika ko mugabo mwariko muravugana ariko araguha porogaramu yari bwamuha umunsi wo kugenda kandi ibintu yari bwabisaba uzokoresha umunsi yari yarawumunyegeje kandi umbe uko Imana iriko irambwira ntiyogarutse uwo munsi nyene agiriyeyo yogiye agiye kandi ntiyogarutse ego umbebaje kandi hano hari n'ubundi nyene ameze nk'uko yase yiyumije ari hano ahantu harageze ko tuhava isengero y'umwe none yiyumije canke imisi yose Imana ikoze ntushobora gutenya barabipanze n'umuntu urabizi ko mwabonye mubipanze Yego ndageranya ngeterwa na mwanya visa kutakaza reka nivugire ku bindi none wari wateguye ikiganiro ariko murabona ko Imana iguma igaragaza neza ivy'Imana abantu ni muhimuke hano hantu reka ndababwire nta musi nta n'indwi zibiri ziheze ibi bintu tubikoze indwi zibiri dutanze 300,000 bwa mbere kandi wewe ntiyociye ino vyasaba ko ari nako Tanzania akaca agenderayo nyene abantu turabase Imana iri hano n'ukuri kw'Imana basengera Imana bakore kw'Imana kandi nababwire mugahirahira mugasubira ibyo byiyumviro ubwo rugendo ruhagarike ibyo bintu bihagarike kuko kujayo kwanyu ntimuzogaruka Mana turahagaritse tupasike lo tapasike lo tuteke mene tani wa mpemo mbimu wamaze gukorana nawe turagutegeka rekura
rekura abagiranye amasezerano ndategeka imbaraga z'abadayimoni b'ikuzimu turabahombeje ikuzimu turahahombeje mu izina rya saba abantu naho bakiroye atopasi kelo tekemene tai rekura paka rito risi tuteke urakoze mana aba bantu kubatabara urakoze mana kuba tabawe n'Imana. Okay. Bagirire neza, barabe neza, babere inyishu, babere Imana, babere mutabazi, cyubahiro kibicawe, bagire neza mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Imana irabazuye. Kandi Imana iragiriye neza. Ayibonye neza imwinjiramo irinjira muri barayibona. Uwo muntu ngomba namusengera. Kandi mwaka kanya nyene Imana igomba ikora igitangaza ku buzima bwiwe. Yabonye imwinjiramo kandi ngomba yavye umwanya hari ikintu tugomba gukora ubu nyene. Uwo muntu yabonye inzoka imwinjiramo imuhereramo. Nyaruka tuyisohore. Apana kumukomora oya kumwinjiramo. Baragwa iraza mu musegetera arayibona iramunanira kugwanya ihita yinjira muri wayibona. Rabahijya tubakure mu izo nzoka zabinjiyemo. Rotipi umbewe rorisike tutekere nebesi. Manda oyi Imana iragukije urupfu. Umurozi yari yarahiye ko atamisi usigaje. Imana rero igukije urupfu rwake. Bari bagushushuye. Mana ndasengera abantu izi nzoka ndazisohoke. Basengere bakoreko ubushobozi bw'Imana nkorera ubushobozi bw'Apotre inzoka ndasohora izi nzoka zinjiye muri bo ndasohora sohoka manzoka mwe sohoka inzoka zinjiye muri bo sohoka katabura randura sambura ndakizo si ndamenagura umutwe ndacaka umurizo ndakatagura shobozi bw'ijambo shobozi bw'amaraso shobozi bw'umuriro ndakatagura mu izina. Imana irakoze igitangaza. Inzoka zirapfuye ipfuye mbona natswe guhunga ndayibonye hasi. Muzosubira kumva ico kintu kundi. Imana iragutabaye mana. Imana iragutabaye. Ijambo Imana mugira. Mudahora kunda kumene ku mutwe. Kunda kumene ku mutwe. Imaze igihe kingana iki? Uyu. Sa igihe kirekire kingana kugereranije amezi 5 fata kuwo mutwe kandi Imana imbwiye ko ibintu bari baragukoreye byatuma umutwe umeneka uherisa bikuweho kandi umbiriza Imana ikoze wari ufise umubabaro mwinshi Imana iguhaye umugisha. Imana iguhaye iki? Haleluya. Hari
hari inyuma ikirambwira ko naho ntererwa nyayo harimo abantu babiri umwanya wari wose babona urupfu kandi bumva urupfu kandi Imana imbwiye yuko urwo rupfu rwari ruhari ubwo isaha ikuyeho urwo rupfu uhereye umwanya nyine ikuyeho urupfu ikuyeho iki kandi abo bantu bavuga babona urupfu mbere no mu nzira bakumva bohunga kubera urupfu Imana igiye kwirukuyeho kandi itazo mugisha mu gishingo cy'urupfu umwaka uheze no tapasi rita rosike mene iteye ubwoba narivuze mu kintu Imana igomba gukora muri uyu mwaka giteye iki haleluya giteye iki nukuri kw'Imana ndasubiyemo nukuri kw'iki ibintu igomba gukora muri uyu mwaka biteye iki ndakoze mugabe Imana irambwiye ngo ubwe amasengesho menshi muri uyu mwaka winjiyemo usumbye iyindi minsi yose wakoze iravuze ugira amasengesho agana gute menshi kandi muko muri ariko niwaduza amasengesho uzobona uko uduza amasengesho uzoduza amafaranga uko uduza amasengesho uzoduza amafaranga kuduza amasengesho uzoduza amafaranga uko uduza amasengesho uzoduza amafaranga uko uzoyaduza muzoguma muduza amafaranga uko uzoyamanura muzomanuka niko Imana bari aho rero nahawe ariko Imana hari ikintu ikoze tudoze icyubahiro cy'Umwami Yesu haleluya nze gutya mu bushobozi bw'amavuta n'ubushobozi bw'icaniro hagira umuntu asengera umuntu egera uwo muntu umusengera umusonga mu gatuntu umubangamira nizira Yesu mu bushobozi bw'amavuta ndakoze kuri ibiganza 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 ndahezaga ibi biganza akira ndahezaga ibi biganza pa losi ndahezaga ibi biganza totapa ndahezaga ibi biganza ndahezaga ibi biganza ndahezaga ibi biganza topasike lole men ndahezaga ibi biganza erevisi egera Imana cyane Imana igomba kugira neza hari ibintu bibiri Imana igomba gukora kuri wewe igomba gukora kuri wewe ubwa mbere ikuyeho urupfu giturumbuka uhuye n'ikibazo cy'umutima uriruka mu buryo bukomeye ntasigera kongera utabaho ariko Imana isihagarika ikuyeho urupfu wari kuruca ku gitugu kandi kigira kabiri imbere yawe mbona hari urugariro ushima Imana tuza bya biganza byawe ndahezaga ibi biganza nkundira ufate uwo muri kumwe basi ikiganza jewe ubwanje nitije ico kiganza c'uwo muri kumwe ico kiganza ntabwo ari c'uwo muri kumwe mw'isi y'imwemu n'ikiganza canje ndategetse ibi biganza byafata bikana sakara lote ndazungurutse Imana nkorera kandi iki kiganza kibemo umugisha kibemo amasezerano kibemo gutangwa kibemo kugirwa neza neza polisi urakoze Mana pa losi hezagiriye umudamu mwa tu pasike lole mene tayi tu tekero bebesike mene tu raistike tu pasike mene tu hari umuntu Imana idugije mu kazi
kandi irambariye ngo ntabwo ari uyu mwaka imbariye ko atari umwe ahubwo igomba iduza abantu benshi. Hariho abantu bo biciye inzira z'ubuzi bwo hanze. Wirinde kuzogumba Imana, wirinde kwibaza yuko ari ubuhinga, wirinde kwizibaza yuko ari umuryango wawe ugutumye ko cyangwa ari umugenzi, ahubwo uzomenye ko ari Imana y'iki gicaniro. Uragiye kandi lolesi. Hari abantu bagiye. Kirosi genda genda. Amavuta y'iki gicaniro arakujanye. Kandi niwagera hanze cyangwa ukaba ahantu ariho hose cyangwa ugashika hejuru, uze wibuke ko ari amavuta y'igicaniro y'itariki imwe kuri bonani. Urakoze Mana, urakoze ko ibi biganza ugiriye neza. Haleluya. Urakoze ko ibi biganza ugiriye neza. Urakoze ko aba bantu bayisezerana. Urakoze Mana. Urakoze ko aba bantu ugiriye neza. Urakoze ko aba bantu uhaye ingo. Oya, amafaranga yoyo araje. Amafaranga, ibi biganza byakira amafaranga, bimenyekana igicaniro cya leta, kira amafaranga. Oh, hallelujah! Urakoze Mana ko bahaye amafaranga. Imana ngariye kiragoye ariko ntikigoye, kandi Imana iguhaye umugisha wo gukora iki. Imana irambye kujye n'ukuri kw'Imana, n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Imana igiye kubagirira ibwiye ko igiye kubagira umutwe, ntazobagira umurinzi. Igiye kubakubwira ukuri kw'Imana, igiye kubakubwira ku buzi, igiye kubakubwira hehe, igiye kubakubwira mu muryango, igiye kubakubwira mu rugo, igiye kubakubwira muri famiye, igiye kubakubwira mbere abantu batandafise ikintu na kimwe. Dukane biranga ariko wese hagiye gukoreka ibintu bishasha. Wicika intege, ntureke gukora, ntureke gutangira, ntureke gupanga, ntureke kwiyumvira ikintu. Oya, Imana ikintu cyose ugiye gukora uzobura. Natwe uzoze gushinga nawe, uzoze gushinga iki? Urazi ko ndasengera ibyo biganza, kandi buno hano aha nyene turi Imana yahatwiriye. Hano nyene turi uji Imana yahatwiriye. Aha nyene turi Imana yahatwiriye. Aha nyene yahatwiriye. Aha nyene Imana yagize gute? Yamaze kugira utwiriye.